none warakoze ko waduhaye agakiza, warakoze ko waduhaye kumenya icyo uri kurakora muri iyi minsi, wadukuye mu mwijima w'isi n'amadini utuzana mu muco wawe. Niwe watubyaje ijambo ryawe ry'ukuri, twitwa abana bawe kandi niko turagushimiye ibyo teka ryinshi waduteye, turagushimiye ubuntu budasanzwe watugiriye, ntuhabwe icyubahiro. Turagusabye aka kanya ngo turabire munsi y'aya maraso wasese igororotse. Abana bawe turazi ko twiyumvira tugacumura, twakora tugacumura, twaraba tugacumura, mu buryo bwose turananirwa, ariko turahiriwe ko tugufise. Uhari utaduharuriye aka kanya bane natwe, maze ufate byose mu ntoke, urongore iki gikorane. Twaravuze ngo nitwakorera mu izina ryawe nawe uzoza ubane natwe, mbere wohira handi ngo umva ndi kumwe namwe utakibavirira ushika ku muhero w'isi. Turakwizigiye rero kuko ibyo uvuga urabishitsa. Mwami bana natwe, nutwiyereke maze udutegurira ameza imbere y'abasi bacu, turire kuri yo maze ibikombe byacu bisesekare. Aho tugenderera wibuke bene wacu batari hano, abari mu ngendo bafatiriwe n'ubuzi, bene data n'abashiki bacu bose ubagirire ubuntu. Aho duhezagirira nabo ntubasige, abarwaye bakire mu izina rya Yesu Kristo. Babere inyishu abafise intege nke uduha inkomezi, turabigusabye tukwizeye, ukore byose neza nk'Imana koko, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Muravyagira Imana ibahe umugisha. Turanezerewe ko Imana yadukunze urukundo rw'akaburarugero. Turashima ko turi mu biganza byayo kandi turabayo, turi cibare cayo, turabo yiguriye amaraso yayo y'igiciro kinini. N'ubu biratuzanye, umwe wese nayitege kuko niyo mufasha atabura guseruka mu magorwa. Yatubonye tugowe tutayirondeye, abariza kuturondera. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bwarakwiye ku isi yose, kugira ngo nabo ku mpera z'isi bose babone agakiza k'Imana yacu, nk'uko tubisomye muri Zaburi ya 58:3. Abo ku mpera y'isi bari twebwe, abantu baruribwa ata kintu na kimwe bari biteze ku by'Imana yari yarasezeranye. Iyo Mana natwe dushiramo, turabo kuvuga tuti agakiza k'Imana karaserutse, kuko Imana ubwayo yambaye umubiri yiyuzuza n'abari mu isi, kandi imaze kwiyuzuza nabo yabahaye ijambo rituma buzurana yo bakuzurana na bagenzi babo. Turabo gushima rero ko ako gakiza katagiye karengana, sako tuvuga gatumuka, nakari muri twebwe, nak'Imana yaduhaye, nako Kristo Yesu yatuzaniye, nako yatugomboreye igorogota, kandi rimwe risa nikakigiye karaje iwacu. Ni mukakire nimwebwe Imana yakazaniye, ni twebwe Imana yagahaye. Amaraso yasesetse ni twebwe yasesekeye, impongano yatanzwe ikemerwa mu ijuru ni twebwe yatangiwe, kandi ubwacu natwe tuba turemewe n'ijuru. Nico gituma taco tugitinya, kuko Imana yacu iri kumwe natwe kandi yitwararika ibitubako byose. Niyishime ikitegurwa ryacu, kuko yimirije kuzoza kutwakira ngo itujanarire, ngo aho iri natwe abariho tuba. Yaradukunze, nico gituma yashize umutahe wose muri twebwe ku byacu, kugira ngo dushikire ibyo twagomborewe byose igorogota. N'ubu twaje gusubira kubyumva ingene Imana ibitegura ikabitondeka, ngo ibitwumvishe ibidusobanurire neza, natwe tubyakire, natwe tubigire umugabane wacu. Imana ibahe umugisha. Nuko tugiye kumva ubutumwa bwiza, umwe wese yitege kuronka umugabane wiwe, kandi ahezagirwe umugisha w'abana b'imfura Imana
imana yaduteguriye mwe wese awuhabwe twese tuwuronke ntihagire n'umwe atayivumure ariko twese tubigabane bivuye ku mana yacu iyo rukundo ibahezagire mwese idutegurire ibihe byiza nk'uko tuyiteze. Umwami ashimwe cyane. kumusaraba iraheza itanga ikimazi kitari kwigire gitanga na rimwe atamuntu n'umwe ushobora kwitanga. Imana ubwayo yambaye umubiri niyo yatanze ubugingo bwayo kugira ngo ubwacu burokoke. Twari twacumuye nitwe twari dukwiye gupfa, ariko Imana mu rukundo rwayo mu mbabazi zayo iritangira ikimazi. Icyo yari yarasabye umuntu atari gushobora gutanga ibyo bari baratanze byose mu isezerano rya kera, ibyari byashoboye gutuma umuntu ashobora guhimbara Imana. Imana ubwayo mu mbabazi zayo mu rukundo rwayo iravuga ngo jewe ubwanje nzoza ndabakiza. Kandi yaraje koko araheza atanga ubugingo bwiwe, atanga amaraso yiwe atagira agasembwa kugira ngo tugarukanwe umwanya twari twataye, twongere kugiranira imigenderanire nk'iy'Imana yagiranira n'abantu bayo ba mbere imbere y'uko icaha kibaho. Amen. N'Imana y'urukundo rero ko yadukunze gutyo, natwe duhamagarirwa kuyikunda n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'inkomezi zacu zose. Kandi nta yindi mpamvu ituzana ngaha atari kugira ngo iyo Mana ubwayo ari urukundo isuku urwo rukundo mu mitima yacu, aba ariko ruturanga, bimwe byamuranga natwe aba ari byo bituranga. Ari mu isi bamuzaniye abantu bose, abantu bari barwaye baza kuri we akababwira ati mushaka ko ndabakorera iki? Abari barwaye bavuga bati dushaka gukira, kandi yacu babwira ati bibabere nk'uko muvyiza. Amen. Nico gituma n'abantu bavuze bati mbega aho mu bamba mu mitingo z'ikibi, ikibi yakoze ni iki? Ati atari uko yagiye agirira neza abantu akagenda akiza abantu. Amen. Ivyo rero byamuranga nibyo ashaka gushira mu bana bayo abamwizeye. Amen. Tuza gukorana kwacu rero buri mwanya buri munsi tuza kugira ngo uko karanga k'Imana ngo buranga bwose bw'Imana bwari muri yo ibushiye muri twebwe abantu bayo, abo yabyaye ubwami bwiwe, ababyaje ijambo ryiwe na mwemuye. Amen. Imana bahezagire. Muhaguruke dusome ibyanditswe byera. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yohani igice cya 13, dusome 200 twari twasomye ubushize, 34 na 35. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ndabaha icagezwe gishasha, nimukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Nimwagiranira urukundo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Muvyagire. Imana ibahezagire kandi ibahezagire ijambo ryayo. Imana ni urukundo nk'uko kandi twabisomye nk'uko biri, twongere tubisome mu cete ca mbere ca Yohani, igice ca 4, turasoma ku murongo w'indwi. Abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakundana ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Sindire ku murongo wa 12. Nta
bavyara ijambo ryawe na mpwemu wayo ubwami bwabo bategeza kurangwa n'urwo rukundo. Amen. Inka ivyara inka, impene ikavyara impene, intama ikavyara intama, n'Imana nayo ivyara abasa nayo, abasangiye akaranga nayo. Amen. Nico gituma natwe dushaka ko ivyo vyamuranga aba ari vyo bituranga. Yafashe ikibanza cacu ku musaraba, yikorera gucokorwa kwacu, yikorera ibyaha byacu byose kugira ngo natwe twakire ukugororoka kwiwe. Amen. Kugira ngo tubeho tumuberaho, tubeho tubeshwaho nawe ni ijambo kandi ni mpemu. Kugira ngo tubeho tubeshwaho n'ijambo ryiwe, tubeshwaho na mpemu wayo ari watubongora muri iryo jambo. Kuko nk'uko handitswe mu Baroma igice 8 ngo abarongorwa na mpemu nibo bana b'Imana. Amen. Kandi ko tubibona no mu vyanditswe vyera. Twatanze akarorero ka Pawulo atagendanye n'izindi ntumwa, atagendanye na Yesu Kristo, no ku munsi wa Pentekote atari kumwe nabo igihe baronka mpemu yera, isezerano ryabashikako, ariko Yesu Kristo yagiye kumwishurira mu nyuma. Kandi amaze kumwishurira, Pawulo amaze kubatirizwa, yarose mpemu umwe baronka, abutuma akora nk'uko babandi nabo baronka mpemu yera umunsi wa Pentekoti bakoze. Agiye Yerusalemu kuraba abandi, akabiganira ingene yahuye na Yesu Kristo, n'ingene mu nyuma yagiye ku murimo akigisha, ingene yigishije abantu, ingene abo yigishije babatirijwe bamuhaye umukono. Amen. Bemeza yuko yamukoresheje, yamukoresheje ari yindi nayo yabahamagara kandi ikabakoresha. Amen. Uko niko bimeze kandi niko bizoguma bimeze gushika tuzamuwe. Abazoba bahamagawe n'Imana bagakoreshwa n'ubushobozi bwiwe bazogenda bahuza. Amen. Bahuza n'ijambo ry'Imana, bavuga rumwe nk'uko abo bambere abo yatoye akadutumako bagiye bahuza. Amen. Imana rero niyo ishaka yuko ibiyiranga aba ari byo bituranga, kugira ngo tubeho ariyo igaragara muri twebwe, yigaragarize muri twebwe. Kuko yaducije muri iyi si, niko umuririmbyi yaririmbye ngo yaducije muri ino si kugira ngo yigaragaze muri twebwe. Amen. Cyo bituma rero dukwiye kuyemerera kugira ngo ishitse umugambi wayo w'agakiza, hanyuma ikoresheje twebwe abayakiriye, abayizeye, Imana yimenyekanishe mu bo yamenye ku isi n'ijuru bitararemwa, mu bo yatoranije agakiza. Tube nk'uko ijambo ribivuga, tube ivyete vyanditswe nawe bisomwa na bose. Amen. Ibe muri twebwe, ntaba ari twebwe tugaragara, aba ariko iyo nyene igaragare muri twebwe, kuko twayemereye, kuko twamenye yuko ijambo twumva ari twebwe ryega, ari twebwe twatoranijwe kugira ngo tugizere. Mwibuka intumwa ziri kumwe na Yesu Kristo, abantu yabigishije akababwira mu migani, hanyuma mugabo intumwa akazishira ku ruhande, ivyo yabwiye abandi mu migani bo akabibafoborera. Bakamubaza ati none bigenda gute yuko twebwe ubitubwira ubifoboye ariko abandi ukabibabwira mu migani? Mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ivy'Imana, hari abo byahawe, hari ababigenewe, abo nibo bavyumva. Rero nibo Imana ibitahuza, nibo yungura ubwenge kugira ngo babitahure, kugira ngo babitunge mu mitima. Muri ubwo buryo babe batunze Imana mu mitima yabo, babe batunze ubugingo budashira mu mitima yabo, babeho bazi yuko atari cyo kimwe n'abandi, ariko arabatorewe ubwami bw'Imana, arabatorewe gutaha ubukwe bw'abamagazi. Hanyuma ibyo bibahe igihagararo gitandukanye n'ic'abandi, bibahe kugenda nk'uko abandi batagenda, atari bo biva ko kumutera, ariko ari Imana iba muri bo, kuko bakiriye ijambo ry'Imana
mpwemu w'Imana akaza muri bo akaribagendesherezamwo bagira ingendo itandukanye n'iy'abandi. Amen. Pawulo nawe azi uko yari ari ubwa mbere, azi ibyo yari yarigishijwe, azi umurimo bari bamuhaye gukora, amaze guhura na Yesu Kristo akamwishurira akaronka mpwemu umwe ba mbere baronse, yavuye avuga ati si jewe ngiyo ni Kristo ari muri jewe, ati n'ibyo nkora byose ndabikoreshwa n'urukundo ndamukunda kuko ari we yakunze ubwa mbere, ndetse akavuga ati we yankoresheje n'ibiruti by'abandi bakoze. Amen. Ntiyigeze avuga ko ari umugabo, yavuze ati wa wundi bamwe baronka nanje maze kumuronka yankoresheje byinshi biruta n'ibyo abandi bakoze. Amen. yamenye uwo yahuye nawe, yamenye uwo yarose, yamenye uwo bahuye nawe, kandi uwo niwe yatugendereye, uwo niwe yatwishuriye nk'uko yishuriye abo ba mbere, yadushikije ko ijambo rimwe yahabambere. Amen. Twarose ijambo ritugarukana ku rufatiro rw'intumwa n'abavugishwa, tugarukana ku kwizera nk'uko abambere bari bizeye. Nibwo butumwa bwiza twarose, atari kuva mu madini gusa, oya, ariko ari kuva mu nyigisho zose zitandukanye n'inyigisho y'ukuri imwe yariho mu gihe cya mbere cy'ishingiro. Amen. Ubwo nibwo butumwa bwiza twarose, si kuva mu madini gusa, ariko kuva mu madini hoho n'Abisirayeli nabo nyine bari bavuye muri Egiputa, ariko murazi yuko abavuye bose batashitse, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo batashitseyo nuko ibyo bumvise batabivanze no kwizera. Ariko baravuye muri Egiputa, Mose yarababwiye ati mushire amaraso ku ishima ryanyu, mubaga umwagazi mushire amaraso ku ishima ryanyu, hanyuma marayika muranduzi niyaza mwebwe muzorokoka. Kandi barabikoze, baraca mu kiyaga gitukura, barabaye mu bugaragu batarima, Imana irabagaburira ntibagwara, Imana ibabera umuganga, ibaha impano bivuye mu ijuru. Imana iguma igaragaza yuko ariyo ifise itegurwa ryabo yabo, yuko ariyo yibutse isezerano, kandi igihe cyose bazoguma bayizeye bakabumvira Mose ariwe Imana ikoresha, yuko urugendo rwabo ruzogenda neza. Abatashitse rero nuko batagumije ukwizera iyo Mana yagumye ikorana nabo kuva muri Egiputa gushika mu gihugu c'amasezerano. Amen. Mose amaze gutaha, Imana yakurije Mose, yahagurukije Yosuwa, ntiyamuha ijambo rindi, ariko bya bindi bimwe Imana yari yahaye Mose ibiha Yosuwa kugira ngo arushize kubitegurisha ubwoko bw'Imana, kugira ngo nibaguma bamwumvira igikoresho c'Imana baze bashike mu gihugu Imana ibasezeranye. Kandi ababikoze gutyo barashitse. Amen. Imana idahinduka, Imana idahindura ingene ikora, no muri kino gihe niko yakoze. Imana yaturungikiye umuhanuzi yari yarasezeranywe, imuha ijambo ryasezeranywe ritugarukana ku rufatiro rw'intumwa n'abavugisha, kugira ngo tubyizeye kumwe ba mbere, tubyizeye twizeye iyo Mana yavuganye n'umuhanuzi ikamuha iryo jambo, tumwizeye turyizeye iryo jambo, tugaruke kuri rwa rukundo, kuri kwa kwizera, kuri bwa bumwe abambere bari bafise. Amen. Kandi umuhanuzi Imana imaze kumutahukana, igikorwa ciwe giheze, ariko umugeni ataraheza gutegurwa, Imana yahagurukije umushumba w'umwizigirwa kandi ubwenge, kandi yanditswe mu byanditswe byera, kandi nta rindi jambo yamuhaye, ariko yamuhaye rya rindi yaha umuhanuzi irarimuhishurira, imuha igikorwa cyo kugira ngo arijane arishikane ku mpera y'isi, arirungikire umugeni wa Yesu Kristo ahari hose ku mpera y'isi, kugira ngo umugeni wese ategurwe n'iryo jambo ry'igihe. Amen. Kandi yamuhaye igikorwa cyo kuryigisha neza, kuritagura neza mu buryo buhuje na Bibiliya, kugira ngo ivyo bize bibuze umugeni wa Yesu Kristo insiguro zitandukanye zitava ku Mana. Amen. Rero nibwo buntu twagiriwe muri kino gihe, nibwo rukundo Imana yatugaragarije
mu kuduha kugira ngo tugume tugarukane kuri rwa rufatiro rwa mbere rw'intumwa n'abavugishwa n'Imana. Amen. Ibyo byose Imana ibikorera mu rukundo, ibikoresha ijambo ry'urukundo. Kandi twumvise ubushize yuko icyangwa cya mbere cyangwa uw'Imana aba mu bamwakiriye, mu bakiriye ijambo ry'igihe ari urukundo. Amen. Kuko Imana ni urukundo. Amen. Aba bakiriye ijambo ry'Imana mpemuyera akabaza ko akari bagendeshamo nabo barangwa n'urukundo. Amen. Atari urukundo ruvugwa mu majambo, atari urukundo rw'uruheyiheyi, ariko urukundo rugaragazwa na bya bindi na bya byambo bya mpemu byagaragaye ku ba mbere bari bizeye. Amen. Imana yawe icubahiro, icyo bituma natwe duhamagarirwa kugira ngo tugaruke kuri urwo rukundo. Twabibonye mu Baroma igice cya 5, ducunguze umwanya, koresha umwanya neza yuko twabonye yuko cyangwa cya mpemu cya mbere ari urukundo. Dusome Abakolosayi igice cya Abagalati igice cya 5, dusome 20 gusa. Abagalati igice cya 5 umurongo wa 22 na 23. Ariko ibyo mpemu yama n'urukundo. Amen. Nicyo cyangwa cya mbere. Amen. Umunezero, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda, bimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Amen. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero nibyo biranga mpemu yera ahaba mu mutima wakiriye ijambo ukaryizera. Amen. Ibitari ibyo ntibiba biva ku Mana. Amen. Imana ishimwe. Kandi twumvise umuhanuzi abivuga, kandi umushumba w'umwizigwa avuga ati urukundo nibwo rubyara ukwizera. Umuntu udakunda niwo mwizera. Umuntu udakunda niwo mwizera, ubanza kumukunda hanyuma ukamwizigira yuko ibyo mubwiye azobikora, kibure amahero muguranye azoyagusubiza, ibintu nk'ibyo. Rero Imana niyo yaduhaye, niyo yatugaragarije urukundo nk'uko twatangiye tubivuga. Niyo yavuye mu ijuru iraza yambara umubiri w'icyaha, iraheza ifata ikibanza cyacu ku musaraba, arangije byose ibyadutandukanya nawe, abirangije aravuga ati byose birarangiye. Amen. Hanyuma ni kuvuga tuba umuvumo wari hejuru yacu, igihano cyari hejuru yacu kiba kirakuweho burundu. Amen. Tuba abantu rero bahamagariwe kubaho tuberaho Imana, tubeshwaho n'Imana mu buryo bw'ijambo ryayo na mwene wayo. Amen. Cyo bituma rero dushima Imana kubw'ivyo yadukoreye, kuko twari twishwe n'ibyaha byacu n'ibigabitanyo byacu, ariko Imana mu rukundo rwayo, mu mbabazi zayo, niyo yaje kugira ngo itugomborere urupfu, kugira ngo ituzane gusa nayo, kugira ngo ibiyiranga abe ari byo natwe bituranga. Kandi nk'uko umuhanuzi yabivuze, kandi nk'uko n'umushumba w'umwizigirwa yabivuze, kandi nk'uko Imana yabagiriye ibakwe ikabereka izamurwa, niyo ubwayo yababwiye ati urukundo rw'agahore, abafise urukundo rw'agahore nibo bazoba mu ijuru. Amen. Nibazoba basa nawe. Amen. Cyo gituma natwe icyo kintu candenerwa. Amen. Icyo kintu candenerwa cyo kugira ngo umugeni wa Yesu Kristo azazamuwe, nico dukeneye. Amen. Nico dukeneye, kuko azoza gutwara icabyawe n'ijambo ryiwe ryabibwe mu mitima yacu, kandi bikakirwa koko nk'ijambo rivuye ku Mana. Niho riheza rigakora ibyo Imana yari itumye gukora. Kuko ngo nk'uko byanditse muri Yesaya 55:11 ngo ntirizosubira inyuma ridakoze icyo uwaritumye yaritumye gukora.
yabitumye umugeni. Amen. Kuko Aburahamu yarungitse Eliyezeri kurondera umugeni, ijambo ryatumwe mu isi kurondera umugeni wa Yesu Kristo. Amen. Kugira ngo bizere gutware, kandi Yesu Kristo niwe yasuye akavuga ngo azokwishikiriza umugeni wiwe atagira agasembwa, atagira amaraso. Ibyo ni igikorwa cy'ijambo ryiwe na mwene wiwe. Amen. Rero harahinyuwe abaheza bakakira, niko twabyumvise kandi niko byanditse. Pawulo abwira ab'Itesalonika ati turabashima yuko igihe mwakira ubutumwa bwiza twababwiye mutabwakiriye nk'uko ari ubw'abantu, ariko ari nk'ubw'Imana koko, kandi ushobora kubahindura mwebwe mwizeye. Amen. Tubisome mu b'Itesalonika ba kabiri igice cya 3. Ab'Itesalonika ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 13. Ab'Itesalonika ba mbere, merci mon frère. Ab'Itesalonika ba mbere igice cya 2 umurongo wa 13. Natwe igituma dushima Imana udasiba nuko hamwe mwakira ijambo ry'ubutumwa mwatwumvanye, niryo ry'Imana, mutagemeye nk'ijambo ry'abantu, ariko nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, rikorera muri mwebwe abizera. Ahandi ngo utizera ntashobora guhimbara Imana. Twarigishije umugani w'umubivyi, izaguye ku mahwa inyoni zaratoye, izaguye mu mahwa amahwa yarazinyosha, ariko hari izaguye mu ivu ryiza, ziraheza zirakura, zirama, ivyamwa byinshi biguye n'imbuto yabibwe. Amen. Rero natwe ijambo Imana yavuganye natwe idakoresheje umuyaga, mugabo ikoresheje abantu, kuko uwo niwe mugambi wayo, niko yabikora. Amen. Rero irateza kuko twari abatoranijwe ubugingo budashira, iraheza iratwungura ubwenge, idushoboza gutahura ijambo ryari ritwerekeye mu gihe cyacu. Turaryakira tutavuga ngo n'amajambo y'abantu, ariko Imana ubwayo iraheza iratwemeza mu mitima yacu ko ari ijambo ryayo, hanyuma turaryakira mu mitima yacu, kandi kuko ari ijambo rifise ubuzima, riraheza ubuzima bwayo buza muri twebwe, mpwemu wayo ariwe atanga ubuzima, araheza biza ko ubuzima bwayo rero nibwo buri muri twebwe, nibwo buturanga, si twebwe ariko ni Imana muri twebwe. Ijambo ry'Imana yavuze ngo twebwe Imana ishaka yuko tuba ingoro ibamo, yigaragarizamo. Mu Gifaransa bavuga ngo une habitation de Dieu en esprit. Amen. Tube abantu Imana ibamo mu buryo bw'imbere, mu buryo bwa mbemu wayo yaje muri twebwe akurikirana ijambo ry'iwe ry'ukuri twakiriye nk'ijambo ryayiwe koko. Amen. Mwishime cyane. Rero ngo natwe igituma tubashima Imana udasiba nuko hamwe mwakira ijambo ry'ubutumwa mwatwumvanye, nibyo ry'Imana, mutagemeye nk'ijambo ry'abantu, ariko nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, rikorera muri mwebwe abizera. Niryo riduhindura, niryo ritugendesha, hanyuma tugaheza tugaragara ko bimwe byaranga Yesu Kristo, akaba ari byo natwe bituranga. Imana ishimwe cyane. Were data aze hano adufashe dusome iby'Imana yatunikiye bihuye n'ibi bariko turasoma, kugira ngo twumve aho twagarukanywe. Amen. Twumve icyangombwa dukwiye kugira cyaranze n'abambere icyarico. Turasoma. Il a été dit à frère Branham, que seul l'amour parfait pourrait entrer dans la gloire. Yabwiwe ko urukundo rutunganye rwonyene ariko ruzokwinjira mu bwiza. Amen. Ni Imana yamubwiye. Amen. Kuko
nk'uko twabivuze kandi ariko biri Imana yarabagiriye uburyo umuhanuzi yamushobora mwizigirwa iramwereka izamurwa irabona abazamuwe ingene bari bameze ingene abasore bari bafise imishatsi itemba inyuma ku bitugu ingene abantu bose bari bafise nk'imyaka 20 n'abantu yari yazanye ku butumwa bwiza bafise imyaka 90 bari ari udukumi abandi ari misore amen kandi ivyo bihuye n'ijambo ry'Imana rivuga yuko tuzogarukanwa mu butoto tuzoba abantu mu butoto buhora Imana ibweza. L'achèvement de l'ensemble de l'église des premiers-nés, l'achèvement de l'ensemble de l'église des premiers-nés, uguherahezwa kw'ishengero ry'abana b'imfura ne peut avoir lieu qu'après que le premier amour soit revenu. Ntigushoboka urukundo rwa mbere rutagarutse. Amen. Comme je l'ai souvent dit, nous attendons la transformation de notre corps. Cependant, si notre âme n'est pas transformée, que notre être n'est pas renouvelé, et que notre corps n'est pas devenu un temple du Saint-Esprit, alors nous attendons en vain la transmutation et l'enlèvement. Yaba umushaha wacu yaba impwemu yacu bihindurwa na mpwemu yera yaje akurikira ijambo twakiriye mu mitima yizeye. Amen. Il ne s'agit pas de transporter quelque chose de mystique dans le domaine spirituel. Si ibintu vy'ivyiyumvirwa umuntu azana mu vy'imwemu vy'ibigumbagumba, mais bien que l'action de l'esprit s'accomplisse dans notre âme. Ariko ni igikorwa ca mpwemu yera kibera mu bugingo bwacu. Amen. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13 et dans d'autres passages de l'Écriture, de même que Jean est d'une manière toute particulière exalté l'amour divin. L'amour divin ne périt jamais. L'amour humain, lui, dépend des circonstances et il passe. Cependant, l'amour de Dieu est éternel, selon Romains 5:5. Il est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tubanza kumuronga nawe aza ari ijambo ryakiriwe ijambo ry'Imana koko. Amen. Il supporte et endure tout. Il ne cesse pas d'exister si quelqu'un a une autre connaissance que nous. Ou s'il ne voit pas certaines choses comme nous les voyons. Voilà. L'homme naturel, umuntu asanzwe ibintu mutavyumva kumwe ucuvuga ngo ndaco dusangiye. Ariko l'amour divin, urukundo ruva ku Mana n'urukundo rwihanganira bose. Amen. Voilà. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo dusengere dukunde abatwanga dusengere n'abatwama. Voilà. Iko niko nivyo byamuranze agenda ku isi agenda hano ku isi nivyo bitegeza kuturanga abazoba bamwakiriye. Amen. L'amour de Dieu révèle la nature de Jésus-Christ dans la vie de ceux qui sont devenus croyants. L'amour est libre de la jalousie. Voilà, l'amour,
ntiwihayagiza ntiwiciraho ntirurondera inabi abantu murabona ingene vyanditswe vyakozwe muri Abikorintho ba mbere igice ca 13. Cela ne peut être dit de l'amour humain. Ivyo ntibikunda iyo ari urukundo rw'abantu. Nkuko vyanditswe muri Yohani wa mbere igice ca 3 umurongo wa 11-12 bavuga urukundo Kayini ingene yagira yasa n'ukunda Abeli ariko agapfa amwica ati ntitugire urukundo rumeze gutyo. Nous met en garde alors cet amour muri byanditswe bivuga ngo nous met en garde de la manière de faire de Caïn. Muri Yohana wa mbere igice ca 3 kuva ku murongo wa 11 haraduhanura ngo twiyubare ntitugire urukundo nk'urwa Kayini. Lequel était motivé par la jalousie kuko we yarongorwa n'ishari et devait le premier meurtrier. Ahinduka umwicanyi wa mbere. Une excellente parole de frère Branham dit ceci. Hari ijambo rihambaye cyane rya Data Branham rivuga gutya. Il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'une personne pour la tuer. Ngo ntabwo bikenewe ko uzibura inkota mu mugongo y'umuntu kugira umwice. Vous pouvez détruire sa réputation et tuer son influence par une parole. Ariko urashobora gutuma amenyekana nabi kubw'amajambo muvuzeko. Ijambo rimwe. Kubw'ijambo. Si vous parlez contre votre pasteur, ni wavuga nabi pastor wawe. Si vous dites quelque chose de mauvais sur lui, ni wavuga ikintu kibi kuri we, il serait préférable que vous l'ayez tout de suite tué dans un coup de feu. Kuri mwebwe byopfuma biba byiza ko mumurasa rimwe gusa. Nous pouvons tous passer un test sur nous-mêmes pour constater sous quelle influence nous nous trouvons. Twese turashobora kwiraba tukisuzuma kugira ngo tumenye impwemu tuyobora yariyo. Voilà, mwumvirize neza rero. Agissons-nous réellement selon le commandement ci-dessus? Mbega dukora twisunze iki cyagezwe kiri hejuru. Hamwe avuga bati urukundo umuntu mutavyumva kumwe dans l'amour de Dieu. Voici une citation de frère Branham qui peut nous aider à nous éprouver nous-mêmes. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un au sujet de quelque chose, et qu'à cause de cela, vous ne pouvez pas lui tendre la main et avoir pour lui les mêmes sentiments qu'auparavant, c'est qu'il y a quelque chose de faux en vous. Si je ne suis pas d'accord avec une personne et que je me trouve en extrême opposition avec elle, et que je ne peux cependant pas l'estimer comme Christ l'estime, en ce cas, il y a quelque chose de faux dans mon esprit. Je n'ai pas l'esprit de Christ. Le Seigneur nous fera grâce à tous. Nous fera grâce à tous. Car c'est lui notre libérateur qui nous a donné les promesses en sa parole. Il est le puissant Dieu de Jacob et il les accomplira et nous donnera à tous ce qui nous est nécessaire. Amen. N'igipimo bipimisha twese kugira ngo umuntu abone uko ari, kuko ibyo deje gusoma nibyo byaranga Yesu Kristo agenda hano ku isi
kandi yari Imana yambaye umubiri. Niyaba mwemu wayo akurikirana ahari ijambo ryizewe by'ukuri aba muri twebwe, ivyo nivyo bizoturanga. Amen. Kuko twavyumvise mu Galatiya igice ca 5:22, icambo ca mpwemu ca mbere n'urukundo. Amen. Imana ibahezagire. Kandi nk'uko tugiye kubirangiriza ko ngaha mu byahishurwe Yohani, tubona yuko mw'ishengero rya mbere, byahishurwe Yohani igice ca 2, byahishurwe Yohani igice ca 2, turasoma dore ku murongo wa 2. Dore ku murongo wa 1: andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso uti: ufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibiterekwako amatara indwi by'izahabu, aravuga ibi: ndazi ibikorwa byawe n'uburuhe bwawe n'ukwihangana, kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi, ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, usanga ni abanyabinyoma. Kandi ugira ukwihangana, wirengagije ibyo ugirirwa ku bw'izina ryanje, ntiwacika intege. Ariko mfise ico ndakugayako, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ntiwibuke aho wavuye ukagwa, wihane ukora ibikorwa nk'ibya mbere. Nutagira utyo, nzokuza ko nkure igiterekwa kw'itara cawe ahantu haco, kiretse wihane. Amen. Aha ishengero rya mbere turumvise ingene Yesu Kristo agitegereje yarisanze, kandi kubiboneka by'inyuma ryari ishengero ritunganye, atakintu na kimwe muri kema. Yari ryaragenzuye n'abiyita intumwa, risanga sizo. Ariko Imana isesa mu mutima, ibona ivyo abandi batabona. Imana yabonye yuko bari bataye urukundo rwayo rwa mbere, nico kintu kimwe yabagayeko. Amen. Kandi ico nico Imana ishaka ko tugarukako, tugaruke kuri urwo rukundo rwa mbere rwaranga ishengero rya mbere rya Pentekoti, kuko uko ishengero rya mbere ryari rimeze niko n'irya nyuma rizoba rimeze. Nico bituma n'ijambo bari bigishijwe abambere ari ryo twagarukanyweko, twagarukanywe ukwizera kumwe bari bafise ubwa mbere, kuko ibyo bazoronka ari byo natwe tuzoronka. Baradutegereje ijambo ry'Imana, murazi kuko barivuga hariya mu Baheburayo, ngo abo bose bashingiwe intahe kuko kwizera kwabo ntibaronka ibyasezeranywe, twebwe tutarimo. Baraturindiriye abo tuzohabwa bimwe. Nicyo gituma Imana nayo yatugarukanywe kuri iryo jambo, kuri uko kwizera, kuri ubu bumwe bwa mpwemu yera bwariho, kugira ngo ibyabaranga aba ari byo natwe bituranga, tugire urukundo rw'agahore, ubwo abarufise ari bo bazobana n'umwami mw'ijuru. Amen. Imana nk'uko duhereje kubisoma, Imana ni nyarukundo, Imana ni nyembabazi, yatwaye ijambo ryayo ikadushoboza kuryizera, izobandanya igikorwa cayo mu mitima y'abamwakiriye, hanyuma idushikane gusa nayo, hanyuma izoze itujane hamwe yagenda kudutegurira. Yasize agiye intumwa, kandi natwebwe bidushikako ngo imitima yanyu ntihagarare, mwizere Imana, naje munyizere. Mu rugo kwa Data hari amazu menshi,
yaba atari uko mba nabibabwiye ngiye kubategurira hanze kandi naheza kubategura nzoza ndabajana kugira ngo aho ndi namwe abariho muba ibyo twumva byose nibidutegurira kuzomusanganira kandi Imana ni Imana y'ijambo ryayo, ni Imana icunga ijambo ryayo kugira ngo irishitse kandi uko yashikije ibyo yari yarasezeraniye Aburahamu igashikana ibyo yari yarasezeraniye Isirayeli, niko izo natwe ibyo yadusezeraniye izobidushitsako igihe tuzogumya ukwizera ibyo Imana itubwira mu gihe cacu. Ibyo yari yasezeranye mu gihe ca Nowa ikamubwira ngo yubake ubwato, yuko abazoba bari mu bwato bonyene ari bo batazotwarwa n'umwuzure, kandi niko vyabaye. Abumviye Nowa bagakora ivy'Imana yamubwiye bakinjira mu bwato nibo batatwawe n'umwuzure. Amen. Natwe dufise ijambo twashikirijwe n'ab'Imana yadutumye ko muri kino gihe Imana irabemeza ikoresheje ibimenyetso n'ibitangaro byinshi nk'uko yabikoze mu gihe c'intumwa. Imana rero yatugendeye muri kino gihe ikavugana natwe ikatwemeza yuko ariyo ubwayo yavuganye natwe, nitwagumya ibyo itubwira muri kino gihe tukavyiyubakisha tukamenya koko atari amajambo y'abantu ariko ari amajambo yavuye ku Mana arungikiwe umugeni wa Yesu Kristo. Nitwabigumya tukaguma tubyizeye, Imana izorangiza neza umugambi wayo mwishengero umugeni mu mitima yacu, ibirangize mu ntsinzi, ibirangize mu bwiza bwinshi, itujane kuruhuka, itujane kugiranira nawe ubukwe mu ijuru nk'uko yabidusezeraniye. Imana ibagezanire, tuve hasi tuyishimire cyane rwose kubw'urukundo yadukunze. Turirimbe ijana yuko Yesu arusha abandi kudukunda. Amen. Ijana na 51. Turaririmba igice ca mbere n'icane. Yes,
Imana ushize kugwiza urukundo mu mitima yacu, urukundo tumukunda kuko ari we yadukunze ubwa mbere, urukundo dukunda ijambo ryiwe, urukundo dukundana hagati yacu. Databuja n'ishobora zose n'amasha rwose ndagutakiye mwami hamwe n'ishengero ryawe mvuga urakoze cyane ko uruhare rwawe kutugirira ukatumenyesha n'icyo twopimiyamo kugira ngo tumenye ko dufise urukundo rwawe. Mwami Mana nzima, wewe watubikiye umuhanuzi nk'abatubwiye ngo mu gihe cyose ntushobora kuramutsa mwene wa data n'ubwo twadufise ibyo twapfuye bwe ntomuha ntomwesima ngo ndamuhe ikibanza akwiriye ndamwemere nk'uko Kristo nawe amwemera bahose bafise urukundo rw'Imana. None Mana nzima, twese hamwe ujye utubwira amajambo yawe ngo bari mwebwe mwisuzuma. Nituje gusuzuma bagenzi bacu ahubwo ni twebwe ubwacu, umwe wese ukwiwe yisuzuma akamenya ati nanjye atahagije, ahandi si ikinogo, n'ahandi si ubukene. Turi imbere yawe rero, ibyo dukeneye byose nubibone. Wewe urabwiye abigisha bawe ba mbere ngo icyo mugayako ni uko bahebye urukundo rwawe rwa mbere, ngo nuko rero ibuka aho wakuye wihane. Natwe mwami tuributse ko twarawe kufatwa n'intumwa n'abahanuzi, kandi ko ijambo waturikiye ariye kudusesha nawe. Mana nzima, tugasa n'abatambyi imbere, tukabaho nabo, tukagenda nabo. Kandi Mana nzima, kuko ishengero ko ryari imbere niko ushaka ko rijyana rimera, hanyuma ukaza kutujana. None rero ibyo dukeneye byose biduha aka kanya. basaba ikintu mu izina rya Yesu Kristo uzabikora. Kandi bivuga ngo mumaze gusaba mwizere ko ibyo mwasabye mwari bose muzabona bishika. Bidushyitse ku mana za marisima byose, kandi duherekeza aho tugiye gutahuka. Turinde mana za marisima byose kibi cyose, dutware ku mababa yawe, turinde amasanganya, dushikane mu ngo zacu aho tugutegereje. Kandi nza guhimbara ukongera ukatuzana ku gatandatu, uzongera ugaburira imitima yacu, kuko wavuze ngo umuntu azotungwa n'umukate gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa kawe. Tugusaba tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Mujana n'amahoro umwami wacu Yesu Kristo. Maranatha.